Iyi niyo nkuru ndabazaniye nyuma y'iminsi atari mikeya ntabaho ibiganiro kuri nyakubahwa Kizigenza Munyamugayo umushingamateka Agathon Rwasa yaraye yerekanye yuko akunzwe n'abarundi. Reka maze ndabereka akantu kamwe ndabiriza video kuko inkuru y'umwana iratuba. Izi video reka ndabereke. Inshuti zanje bakunzi munkurikira kw'ishene ya YouTube ry'inyankamugay n'uwanka urukwavu ntashobora guhakana ko runyaruka, aremera ko urukwavu rwiruka rugenda nk'umuravyo. Reka maze ndabaramutse kwanza inshuti zanje bakunzi munkurikira amakuru y'imisi. Hariheze imisi myinshi ntabasangiza ibiganiro kuri runo rubuga rwa YouTube ry'inyankamugay. Murambabarira hari impamvu, ariko twaragumanye ibiganiro byinshi vya politike mu bikurikira kuri YouTube Urugendo News. Uyu munsi rero reka dusangire ngaha tuganire. Je ndabazaniye inkuru zidasanzwe. Ibi mubona ntivyabaye kera, vyabaye muri iyi ndwi. Niho umukuru w'umugambwe CNL nyakubahwa Agathon Rwasa yaraganutse avuye mu rugendo yararimo rw'akazi. Murazi ko akunze gukora ingendo cyane cyane kubijanye n'ubuzima bwiwe bwite canke cyane cyane kubijanye n'ibikorwa vya politike aronderera ineza abarundi. Ivyara bibaye ku kibuga c'indege n'ubu aba CnddFdd ntibarasobanukirwa. Ndabira neza abashinga amateka, abanyagihugu, aha kamera ntizaberekanye bose, abategetsi batandukanye bari bishikijwe cy'indege kumwakira. No kuvuga ngo abantu bari bakubise harazima gushika naho abasekirite bo ku kibuga cy'indege byabananiye uko bifata kubera abantu bose baciye bashwabaduka babonye urukundo ukuntu yakiriwe n'umuryango wiwe. Mu bamwakiriye harimo umuryango wiwe, murabibona mu masanamu, harimo umukenyezi wiwe, abana biwe, abashinga amateka baherutse kurangiza ikiringo cyabo ca manda yo kuba mu n'amashinga amateka, ariko bo mu mugambwe CNL apana vya bifyoti. Abo bose mubona ni abashinga amateka. Iryo teka murazi ko bazoryamana n'abashinga amateka nubwo ikiringo cyabo cyaheze. Ni ba honorable bari batowe mu mugambwe CNL bahora basasa mu n'amashinga amateka. Murazi ko bakoze vyinshi. Murazi yuko uyu munsi aho igihugu kigeze vyibuze tugatangira kubona nk'ubutare buriko burashoka ku mugaragaro, nubwo umuco utabukwiye mugabo abashinga amateka ba CNL baragize uruhara runini kugira ngo nk'iki gikorwa cyo gushora ubutare ngo kibe ku mugaragaro. Murazi yuko bahora baza gutanga raporo mu n'amashinga amateka, ugasanga umushikiranganje avuze ngo hinjiye ngo zero. Ubu mu mezi atatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahari uko hari nyene. Murazi ko yagiyeho yivye amajwi uwatsinze ari Agathon Rwasa. Mu mezi atatu yatanze raporo avuga yuko ubutare bwashotse bw'imiliyoni 6.9 zirenga z'amadolari amezi atatu. Ibaze rero imyaka bamaze ku butegetsi 20 bariko bimba ubutare. Nimba mu mezi atatu binjiza imiliyoni 6 z'amadolari ko ariko bwashoka, himbwe ubutare bungana iki? Naciye ntahora impamvu umuntu abona inzu ziduga mu gisagara cya Bujumbura z'abagenerali n'abakoroneli n'abaki mugabo abanyagihugu batubitse bavubi. Naciye bitahura rero. Reka mumbabarire nigarukira inyuma ndababwira ibijanye n'urugendo rw'umukuru w'umugambwe CNL nyakubahwa Agathon Rwasa. Mu misi heze hariho abantu mudukurikira ku mbuga za Facebook, mwarabonye posting ndabereka ukuganuka kwiwe aza avuye mu gihugu ca Zambia. Muri Zambia hari inama idasanzwe yari yitavye, kandi naraberetse n'indi foto ya Magera. Muramuzi ko hari inyankamugay ikomeye kandi akaba no twara abasenere muri diaspora.
ku bantu munkurikira mwarabibonye niyo mpamvu ntashaka ku vyahise ariko ngomba kuvuga cyane cyane ku by'uyu munsi bijanye n'ivyo twabonye byadutangaje ku kibuga c'indege. Jewe aho ngeze nari nzi yuko nk'ubu basenere bashobora gutinya kuja kwakira Agatogwaza babonye aje, ariko mu by'ukuri ibintu nabonye sinabiharura no kuri sinoje ngo ndabahende. Murazi hariho abapfasoni abakenyezi b'inyankamugayo aba bose mubona, hariho abafunzwe bazira guhagararira ukuri, barembanga baravuga ati tuzemera dupfe mugabo ntituzigera duhemuka. Murabazi uyu muramwibuka. Hari n'abandi bari benshi cyane sinzi ko nabasangiza amasanamu arenga imwe, nta utarafungwa, bose barafunzwe bazira iki? Ko ari abasenere. Hajye bijya byose mumva babagiriza ntimeze bagire ngo nivyo. Ikintu nyamukuru babazira ni ko muyoboka Agatogwaza, ko mutahemutse, ko mutishikanye. Burya nta kindi kintu gituma bapfungwa. Ntimeze mubone ngo barafunzwe ngo bagiye ngo he na hehe ngo bafu. Oya, nta kindi baba bapfunzwe kubera icyo gusa. Wemeye kubayoboka, ukemera kuba niryo, ukemera kuja mu kwaha kwabo, niyo wawisha umuntu bo ntibabica, bashaka gufungura. Rero aba bose mubona reka tuze turabagarura tubavuge ko kenshi n'ukuri ni nukuri n'inyankamugayo z'ukuri. Ego mu bandi bantu bari bagiye kwakira Kizigenza, nababwiye ko hariho umuryango wiwe wari wagiye kumwakira nawo. Mwabonye muri video bari bamuhereza ishugwe, bafata agafoto keza k'umuryango. Nibi n'ibintu bigaragaza yuko nyakubahwa Kizigenza munyankamugayo Agatogwasa, usibye ko abarundi sinzi bamukunda, ariko n'umuryango w'ubu mwitayeho. Sinzi ko mubona nk'abandi bategetsi bamwe bavuye mu ngendo zabo, ariko usanga batanakiriwe n'imiryango yabo. Rero kubona nk'umuryango uza kwitaho kwakira umuvyeyi navyo nyene n'ibintu bigaragaza yuko babishimiye, bamukumbuye, kandi kugaragaza n'urukundo. Uwo muryango rero ku bantu bari hafi yabo tumaze kuganira batari bakeya, kuko kumboneje hano havanda nihenda. Uwo muryango w'umukuru w'umugambwe senere ni umuryango ufise umutima mwiza, barafise umutima wo gukundana. Abamaze kugendera nko mu rugo rwabo bo bikubwira. Aha niko ndavuga rero ndabisanisha nibi muri ko murabona ko bari bagiye kumwakira bari kumwe n'abashinga amateka baherutse kurangiza ikiringo cyabo. Hakaba hari n'abandi indongozi mu mugambwe senere nk'ubatwara buhumuza n'abandi batandukanye. Hano murabona bari bagiye kumwakira ngaha ku kibuga c'indege. Muti rero nyakubahwa Kizigenza Agatogwasa yatuzaniye iki? Hariho abantu maze imisi mutubaza none nyakubahwa mu matora yimirije y'umwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu, Kizigenza munyankamugayo Agatogwasa azitoza. Ni kibazo abantu bose mwaba mutubaza beshi cyane. Inyishu ni iyi, ariko mavanishure bitari byo. Reka mbanze ndababwire CnddFdd barahunyanga amategeko y'u Burundi aratomoye kandi ameze neza, mugabo ni gake amategeko bayubahiriza. Ingingo barazihonyora, ariko abantu n'ibwirizwa shingiro barihonyanga canke bakarisambura bakarisubiramwo kugira gusa ngo bashobore kuguma ku butegetsi. Bimwe arabibonye mu guhindura ibwirizwa shingiro, mu guhonyanga amategeko yarusha, kandi yari ntakogwako. Abasendede barabihindaguye. Rero inyishu ni iyi: Agatogwasa gushika isaha ntacyo mubuza kwitoza, kuko arakwije ibisabwa n'amategeko. Ejo bundi mu mwaka wa 2027 twebwe nk'inyankamugayo tuzi yuko Kizigenza munyankamugayo azitoza. Ndasubiramo, Kizigenza munyankamugayo Agatogwasa nk'uko amategeko abimurekurira azitoza mu mwaka wa 2027 mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Kandi abarundi muze mu muhunda amajwi, muze mu mutore, turabe ko twokira iyi miruho, turabe ko twokira akarenganyo, turabe ko
kiraga kandamizo ibintu ba CnddFdd batugirira murabizi namwe mu abantu mwe baratunyuruza baratwica baradufunga ntacyo batadukorera abasenere ni hamwe nyene tawumara bacumagana mu kironi ngo ntawumara inyo mu ikizino cyaboze uwo kubwira ngo utagituriye cyose ngo cyake gihere ngo tora inyo uzimaremwo nuwo guha urushinge tizura jombo kuremo ntiwofora zimaze byibuze hatumazigaramo kamwe niko rero n'abaCnddFdd buryo bamaze kwica abasenere babigenjeje mugabo vyaransi kuva mu mwaka w'2008 harapfuye abasenere benshi cyane bapfa muri systeme yo gusafisha abasenere yari FNL kugira ngo babamare hasigara ba CnddFdd sindo badondagura ngo ndabamare indongozi muri FNL barazishe muri CNL barica abategetsi bari mu mugambwe FNL barasambuye umugambwe barabaguririye basambura umugambwe umunsi sindira kubagaruka ko kubera ko sinabiteguye intumbero ni kubasangiza gusa kanyamuneza karaye gasesese mu Burundi umwubahwa ashitse avuye hanze nako batagize ntavyo batakoze mugabo byose byabaye ubusa abasenere barabica barabanyuruza barabafu harabaguye mu gasho harabagiye baha amamisiyo bakabahezayo ni ibintu byinshi byabaye bagerageza gutoteza umusenere ariko gushika uyu munsi umusenere umwefunere wa kera aracahari ni waracahagaze ni wa wundi niyo mpamvu nabwiye ati umugambwe CnddFdd nakutakoze mugabo mwebwe abarundi nimwabishaka tuzobasezerera abaCnddFdd n'ukuri kandi reka ndababwire mutihagaze ko nk'abarundi nyene ngo mwiyanke abaCnddFdd bo buryo ntibashaka kuva ku butegetsi kuko nibi banka byo kugira ngo agatogwa sayitoze ni kubera bazi ko catsinda ejo niho numvise honorable Rose ngenda kumana ariko aravuga ati mwarabonye muri kahise ngene abarundi banka CnDD ati amwe nyakuba agatogwa sagenda kwitoza ku munota wa nyuma wenyene atagiye mu ntarani yimwe mugabo agatsinda karonka abashinga amateka 30 na bangahe ntimwabibonye ivyo bamwe bakora byose bakabikorera senere agatogwasa baba bagomba kumucuvya niyo mpamvu mwabonye nk'aya matora aherutse bagerageje bakamukumira gose abarundi nabo bagaca binumira hewe baramukuye mu matora abarundi bashaka baritekerereza kandi barababaye barabimbarira ngo dani urumva turababaye cyane babuje kizigenza kwitoza wibereye muhira uri kura nakimvuga ngo kura ry'inyama zisiyeye kandi atanizo mufise kenshi zifise bajya bategetsi nyene abandi twatwa twirira ibijumbo n'imyumbati abimana yabihaye uri haje urashonje mbura kajombo kwa karose hanyuma ngo bla 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 kubisanzwe barenganije umutegetsi wacu nkanya kubaho kizigenza mu nyankamugay y'agatogwasa muranyumva tubwiriza gusha duhaguruka tukavyanka kubera ikiba murenganya kubera ikiba mwiba tukemera sinzi ko mwakurikiye abantu mwari twari ku matora 2020 je amatora je kuba dutsinze naciye mvuga ati turatsinze ntibatwibe ahantu atari hakeya hose bamwe ati Daniel turatsinze nari live message nyinshi ubusuma bwa baratanguye gwamenyo hariya muri ntuzenya nimbari muri ntuzenya nintuka amazina ndayicariye gwamenyo we niwe je wundi muri 2025 asimbira ngaho mukanya ngo hatsinze CnDD abantu baragwa mu gahundwe tu ndayicariye ndayicariye nyene ngo hasinze oya ndayicariye se cyane ntuzenya umwe wundi ya sindavuga nzo ayitwondera ya murantunga reka ndamureke abantu bose bagiye abaCnddF nimba nikazi imvura ihise imana
narenda mwibagiye mugabo ncenda mwibuka ni kazi imvura ihise nta nubona mvuga izina ryiwe nukuri baca biba amatora kandi hatsinze senere abarundi muratekereza hano shaka kuvuga iki igihe cyose muzoza mwibwa mugatekereza senderi zokoma amashi mwe mbonye ko mwibwe mworaba mugasaba ivyanyu mugabo mutekereje senderi zokoma amashi kandi byaje mu mbona ntimugire ngo ndanka senderi ndayankiriki yaba dutwara neza erega niyo botwiba bagasha dutwara neza turarira mugabo tukagira tukavuga ati ntacyo nubwo batwibye dutwaye neza ariko kandi amabarabara yo hejuru ariko arubakwa amabarabara aca mu kuzimu ariko arubakwa igitoro n'ijya nawe ati amazu meza ni sawa nta mazu ariko arabomorera abantu ariko barabarenganya ariko kubera kurenganya abanyagihugu no kutitaho gutwara neza canke kubera corruption murabizi kugira ibiturire bariba hanyuma ntagire icyo batumarira imyidogo ikaguma hahandi kandi muzi ko hariho umuntu ari yatsinze twari gushigikira hanyuma akadukora icyo twipfuza ubundi reka ndabwiza ukuri kizigenza mu nyankamugay Agathon Rwasa niwe dufise hariho abanye bandika ngo ni Traore wa Afrika ntagereranya na Traore burya n'umwana mutoya niko afise mind ariko arakora ibintu abandi batakoze mugabo uyu ntanganiye n'abari abana yego ubukuru sibwo bwenge mugabo uriya ntanganiye n'abana uyu ni incabwenge ni umuntu ahumuye ni agashitsi ka kera n'abaCnddFdd n'ukuri baramutinya kandi ntibamutinyira ubusa nibamutinye n'ivyo kuko muravye ukuntu yabayeho ku rugamba je nakuze ndamwumva numva Agathon Rwasa nakuze ndamwumva ngira navutse ndamwumva nakuze ndamwumva navutse ariho nkura ndamwumva gushika naho nanje ndinda nkamusanga kandi abani wa wundi nyene ibaza umuntu wavutse avugwa ugakura ukarinduka musanga ukamukora mu ntoke mugakora n'ibikorwa yakuriyemo amuca mu vyumva simvuga byinshi atwarariraye hanyuma uyu munsi aracari ngaha n'umusore ntanasaza umuntu arasaza mutama kandi asho mutama kwehera abantu ndabi nta umusore w'umusonga singuye nzobe y'ikimonge rero ico bamutinyira ni amateka yiwe icari nico mutinyira bavuga bati hagere kubisura ugohe Agathon Rwasa abadukuyemo rero singenda ku Mana yavuze mu kiganiro kuri yavuze ikiganiro cyabereye kuri YouTube bita bari channel ya YouTube aravuga ati Agathon Rwasa ujya n'igikoko muri politike CnddFdd imubo aho kimubona bitumibona abandi bantu bose mugabo ujya ntabonekemo kuko niwe muntu batinya kuko akunzwe n'abarundi kandi ni incabwenge dufise bijya byose bagira arabaraba baheza kugira icyo bagira byose akabwira ati ntaco genda mufate izo ntara z'u Burundi muzigabanye mugire intara zikeya mugire intara zitanu hanyuma kugira ngo mugabanye babura amatari hanyuma mugabanye bla 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 uwo mugambi akawutegura neza ati akacavuga kamera ndabugize umugambi wanje umugambi SNL CnddFdd igaca yeba amajwi igacifata wa mugambi wiwe akaba ari ucikorera ko murumva ko rero burya nubwo abantu bokwanga bakemera imigambi yawe n'ubwenge bwawe ivyo nibaza ko vyonyene bifite icyo bitanga rero abadede baramwanka ndababwiza ukuri abaCnddFdd baranka Agathon Rwasa n'ukuri baramwanka muramubona ukuntu Evariste Ndayishimiye avuga ashavuye umenga yoturika akavuga ashavuye cyane ukabona yuko nyine ababaye afata none yamwiciye umuntu basangiye urubibe basangiye itongo ukababara ukavuga wabyimbye mu guturika ku muntu atanu musangiye yabaze kujya n'umunyagitega Agathon Rwasa n'umunyengozi hariya iciri hariya muri ntoze mugashikano yicira ingozi centre akakonwa ku masanganzira akaduga no mugashikano niyo yivira ntabwo ari umunyagitega ariko agashapfura
gwazanye ikibazo cy'ubutare ngo muri ngo yarusha ngo gwasa ngujya ngo none ngo sumukozi w'abakoroni akaza kumubeshera ubutare ubuvuze kubera ubusuma bakora mu butare boce bakuyica ibintu yavuze none avuga ati ubutare bw'u Burundi ni butunga abarundi sivyo mubona gushikisa biriko birakorwa uyu munsi nubwo bikorwa buke iyo baza kwemera igihe bariko barasinya iyarusha iyo baza kwemera uje mugambi yarazanye w'ubutare kugira ngo bwimbwe neza mu mategeko ntihaba ubusuma bakemera uje mugambi ukaja mu ngiro izi miliyoni 6 z'amadolari n'amajana 5 n'igice zibonetse mu mezi 3 zari kuba zarabonetse kuva mu mwaka w'2005 canke aho basinyira amasezerano 2008 okay zari kuba zarabonetse izo miliyoni kuva icyo gihe basi dufate ko kuva 2005 bari kuba aribada na 5 na 6 n'indwi mugo 2008 basi bagatangira kuzana imiliyoni 6 z'amadolari n'igice mu mezi 3 uyu munsi tuba tubuza amabarabara mu kuzimu nayo hejuru tuba tubuza isoko nkuru ya Bujumbura ntiba barayubatse ariko nta kintu na kimwe bakoze gushika baje amazu yabo gusa amazu mu kajagari karetse igisagara cyagumye cyaguka mu kajagari nta n'umusi ndumva nka president avuga ati kuko ni bakunda kuvuga byibuze abandi bomenga nta ntibaraba ati ntagire umuntu azongera kugurisha iparcela adatanze barabara ntibibaho genda urabe mu gatunguru genda urabe mu mirango bahaciye amabarabara agora manze genda murabe mu gasenyi genda murabe mu itenga ya ruguru amabarabara nta yahari ibisagara biragwira mugo bikagwira mu kajagari no guca amabarabara wapi no gutanga amategeko tigira neza ibintu mere neza wapi mu gasenyi impande ya presidence genda urabe nta mabarabara hari usanga bubaka mu bujagari ukavuga nta hantu he genda mu kanyosha ruguru hari za kajiji urabe hari ruguru hari umuntu uzenya hari mu ruziba usanga tamabarabara hari urumva igisagara cacu ni ciza mugabo cyubakwa nabi ubujagari ko mu bujagari rero nta terambere rigaragara bujya bashikanye abanyagihugu reka nivugira akantu murabizi jewe sinigera mfana u Rwanda sindi umunyarwanda sindanagwanka mugabo mu Rwanda ahantu hose bubaka ntibubaka mu bujagari n'abari barubatse inzu kera igihe mu gihe vyaheze bavuga ngo ni mu manegeka barabashize ku murongo mwiza ahantu ku misozi guke rero ivyo no mu Burundi nta kibazo babikoze neza bakavuga ati nta muntu agurisha parcelle adatanze barabara ibarabara ni 4 metre n'imiburi ivyo bikabirazwi buryo bujagari bwogabanuka ariko nubu genda murabe nubu bugubaka mu bujagari hari ahantu ushobora gusanga ukugera ukavuga ati none aha hani mu gisagara canke amazu ugasanga ni umenga ni ntuzenya pashani sinzi uko nogereranya ibicaniro kandi ugasanga ni kwa kundi ibaza amazu atagira amazu nk'inzu y'imiliyoni amajana 3 itagira ibarabara ubundi ugasanga yubatse etage idafise ibarabara urumva kandi bahubatse abategetsi babona ubundi ugasanga yubatse muri metero 5 kuri 3 ugasanga nagira naho imba toilette ivyo bari bakwiye kubitunganya bakabyibuze parcelle imwe bakigabanya abantu bakavuga ati ni mu igabure mu gomoro nk'ibarabara ivyo bitunganya mugabo ntibarabikora so nako ndavuga ari bijanye n'ukuntu CnddFdd tariki yateze igihugu imbere itagitegejeje imbere ariko iyo baza kureka uje mugambi wa Agathon Rwasa yazanye yarusha mu masezerano icy'ubutare bakagikomerako kugira ngo bwimbwe neza kuva 2008 ibihumbi 2008 ubu tugize 2025 ayo mafaranga baramaze kuba iki gihugu kiba cyarabaye paradizo cy'u Burundi ariko yakiza kurivuga Evariste ndayishimiye ngo none Agathon Rwasa ngo ikibazo cy'ubutare ngo akizana gute ngo yarusha ngo n'umukozi w'abakoroni kugira babe bariba gusa ni mwibe nimwapfa ntimuzobijana muzobisiga ni mwibe nimwapfa ntimuzobijana muzobisiga Agathon Rwasa rero ni ntavugwa mu izina n'umwubahwa twese twubaha
amaze gukora ibintu byinshi kandi no bareka arabikora. Jewe nararyohewe cyane mbonye ukuntu abanyagihugu basidukanye n'iyo nkabaza kumwakira, ndavuga ati kukuntu bamaze igihe bamugwanya, kubona abantu baza kumwakira nk'uku. Abo bamugwanya mvuga rero ni abadede sabandi, ati n'igitangaza kubona baza kumwakira nk'uku, bakarinda bagatimba. Reka ndababwira kandi kantu, ejo bundi habaye urubanza kuri parke hari urubanza umugambwe senere n'umukuru wawo Agathon Rwasa yari afitanye n'uwo twaguriye ikibanza ca permanence mu Ngagara muri quartier 10. Ibifyoti vyaje biri ku ruhande rwavyo, hanyuma Agathon Rwasa n'abashingamateka bamuyoboka banatanze amafaranga menshi kugira ngo iriya parcela yo muri quartier 10 igugwe. Bari bahari abanyagihugu, bari bakubise harazima. Ikindi kinababwira cerekana yuko Agathon Rwasa akunzwe. Bari bakubise harazima ku ruhande rwa Agathon Rwasa, genda ku ruhande rw'ibifyoti babahemu bari ku ruhande rwabo, nta n'inyoni bari bafise. Umuntu akaraba agaca akuramo icigwa direct mucibona ati Agathon Rwasa arakunzwe. Kandi abarundi barazi ubwenge, ntibamukunda ngo nuko ari inzobe. Kandi inzobe ni inzobe y'ikimonge, je niko namwise muranabizi, namwise inzobe, namutaziriye inzobe y'ikimonge. Inzobe arayifise ariko ntibamukundira inzobe, bamukundira ikimurimwo. Uyu arimo ikintu gikomeye cyane, ukubona CnddFdd aramushize hasi n'uruhombo kuri twebwe abarundi, kuko CnddFdd bobo ntacyo babwiye, kuko nabasuma bariko bariba igihugu, ntacyo babwiye. Mugabo twebwe nk'abarundi twarahomvye, kuko natwe turakeneye amabarabara meza, turakeneye ko ifaranga ry'u Burundi rigira agaciro, turakeneye kutifuza isukari, kutifuza igitoro canke amadevize. Ntidushaka yuko $100 ivunjwa ibihumbi 650, 650 y'amarundi. Vraiment ivyo ari umuntu yavyishimira. Cena manani ivugira ati dolari ryakorotse nkaca nko mu mashitimani ishimwe muri commentaire, nkaza numva abantu barambwiye ngo none nguranezerewe ngo ryakorotse, ngo rega ngo rikorotse ngo turahomba, ngo kubera ngo ibintu ku isoko ngo ntiba vyakorotse. Ego nivyo mwabantu, ivyo ntawo vyanka. Mugabo jemba nipfuza ko rikoroka rikagera nko kuri 3. Uhomba kimwe uhunguka ikindi. Burya uyu munsi kubona kuri marché no wari ku bihumbi 650 $100, mugabo kuri marché ya leta muri banki usanga bari kubavunja ibihumbi bidashika ya giciro cya bebe nangahera mumbarira birabe. Murabona ugiye kuvunja amafaranga y'amarundi ku giciro cya leta ingena avunjwa ni ibihumbi 337. Dufate ko ni turasa 37 kuri $1. Byumvikana ko ugize $100 ica ivunjwa ugiye kugira kugira $100 no $100. Murabona ko ari ibihumbi 294 ya $100. Okay, ariko twanaraba $1 ni dolari yo twasabye, ni kuvuga ko ijya dolari. Ariko ibiciro bishaka guhinduka murambabarira, gusa ni murabo ukuntu bariko baravunja nk'ubu. Ni murabe $100 ni ibihumbi 292. Ibi nivyo koko cyane ndiko ndihenda nanje, ariko n'ibiciro by'ukuri
murabona ko twakabaye nyine amafaranga ni y'u Burundi kuri marashanwa rero murazi ko ari 650 hari gashika no 700 mugo kuri marashanwari bagaca bavunja ibihumbi bagaca bavunja ibihumbi 294 kuri $100 n'amajana 542 urumva nk'ibiro twebwe ku bwacu twifuza ko bitoba reka ndabimve ngaha twibandanirize murantu mu gakara gaciyemo ariko ni kimwe mvire ko ndabereka yuko igihugu cyacu cyapfuye cyaragiye burundu urumva rero mu bintu je nkaje bimbabaza n'iki kirimwo ubu twabwirizwa ko dufise amafaranga afise agaciro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 na gatatu amafaranga y'u Burundi yarasumba amanyarwanda amafaranga y'u Burundi yarasumba amanyarwanda ibi ndababwira ndabizi neza ni ibintu niboneye ndibuka ko twigeze gushora ingurube tuyigurisha amajana 450 y'amanyarwanda yes 450 y'amanyarwanda amajana 450 y'amanyarwanda amajana 450 y'amanyarwanda ingurube hanyuma mu marundi bari amajana 5 murantunga mu Burundi je tubaha amajana 450 vyumvikana ko yashaka nko kungana mugabo twari munsi gatoya vyumvikana ko twebwe yarafise agaciro gusumba amanyarwanda ariko ugenda murabe $100 ayivunjwa mu Rwanda murabona ayivunjwa mu Burundi sinzi ko mu Rwanda yabashika 150 sena ko Rwanda birabe kavye ntwara umwanya w'ubusa ntwara umwanya mugabo ugiye kuraba ngo bibone nabyo gusa iyo mugomba tukabikora tukabikora ugiye kuraba aha ni Burundi turabe Rwanda Rwanda urabona ubufise $100 baguha ibihumbi 145 by'amanyarwanda n'150 ufise $100 baguha ibihumbi 145 n'150 by'amanyarwanda natwe mwabonye ko baguha ibihumbi 290 ibi rero aha ni kuri marché ya leta ni kuvuga mu mabanki ni kuri ni exchange ya leta kandi ngaha niyo ugenda mu Rwanda no kuri marché noir nuko nyene bavunja aho basumbira aho badusumbiriza nuko nyene bavunja bica bituma nk'umuntu ari muhanze agombye kurungika amara mu Burundi arungika muri banki mu Burundi urungitse muri banki baguha bya bindi amajana 290 na bingahe kandi kuri marché wari bagombe amajana 760 ingahe canke bikashika n'amajana 7 niyo mpamvu twebwe mu Burundi atabona ashobora kurungika ku mafaranga muri banki ibi vyose bivana nuko nta economy u Burundi bwaratembagaye manamba barareka mviyo rero ngahanje kubasamaza ariko reka nkomeze ndababwira ibitari bikiya kuri nyakubahwa atavugwa mu izina Kizigenza Agathon Rwasa uyu muntu ndamukunda murabizi sibanga abantu mwese mu nkurikira murabizi ko n'amandevuga keye ndamukunda nkakunda n'umuryango wiwe abantu ndabakunda bose n'Imana irabizi kandi bavyumve kandi barabizi ko ndabakunda no bankiriki abana beza umukanyizi mwiza murabona ukuntu basa nzobe kimonge akana gafoto bari bungutse uwundi mwana kandi ndabegereze hano wari umunsi bari bungutse uwundi mwana ubu Kizigenza mu nyankamugay murabona ko afise abana baharure mumenye yuko president wanyu afise abana bangahe ni abakobwa 4 n'abahungu 3 n'abakobwa 4 muravyumva abahungu 3
n'abakobwa 4 ntihenze no bateruye imengano umuhungu ye 3 n'abakobwa 4 murabibona yuko mu misiza iruhande yo gukunda kizigenza mu nyankamugayo ushana kumugendera data hanyuma tukanashingirana rega byose birakunda none ko urugero rwo numva n'abarugenda mu bavuga ati ni urugo rwiza cyane gose ntiboraba buriya rero nisasiriva ku cyuma nimba se na nyina ari beza kubera iki nawe utogenda ukamugora rugo hanyuma ukahakura ntumbaze reka twibandandirize sicyo cyanzinduye nako ndabwira ibyiza n'ubunyankamugayo ubu nararibonye bwakizigenza Agathon Rwasa nyuma yaho hirya y'ejo haheze yakiriwe nk'umwami w'ibashye indege abantu baravuga ati none uwo ni wa wundi babuza kwitoza ni wa wundi ejo wundi bakuye amatora abanyagihugu basidutse nk'uko nta n'umuntu n'umwe bari bararitse sinzi uko babwiranye nimba hari nka groupe yaguyemo ka message abantu barashwa baduka mfite basingize gahemwe sura murabe karabereke mfite ngizi vraiment nigitangaza na jewe naraguye mu gahundwe navuga ati uyu ni inde nikizigenza Agathon Rwasa bakiriye gutya naromiwe nguyu ndabiri ngene bamwakiriye n'ukuri hanyuma reka nje nabwira kandi kantu murazi manze murabe mundabiri ngene bamwakiriye kumugwa munda kumuramutsa bacafata agafoto abashinga amateka abanyagihugu atari abashinga amateka murabibona bano bashinga amateka batahemutse umutambukanyi wiwe n'abana biwe imbere y'ubashye indege bacaburira imodokari bacaberekeza muhira aho asanzwe aba ku kirimba kwa nyakubahwa inshuti zanje rero reka numve nce make ariko ndekeze no ku musozo mw'iyi minsi kuko murazi ko navyemeye yuko nzoza ndabaha ibiganiro kubijanye na nyakubahwa kizigenza mu nyankamugayo umushinga wa Agathon Rwasa nkabane maze iminsi nta biganiro rero ngiye kugaruka nzi ibiganiro ku bijanye n'umugambwe senere ariko si ivyo gusa mu Burundi rutonde mfise ngomba kuza ndabashikizamo ibiganiro nkuko abadukurikira mwabidusavye mwatubwiye muti hari gihe usanga mwashize ikiganiro kuri channel ya Urugendo News tukaba turi ku kazi cyane abari muri Amerika nabo babimbariye ati ni byiza ko mwaza mushira n'ahandi kumbure ati kuko hari gihe usanga umuntu yarakoze sabone hamwe handi atahakoze uyu munsi nagwana bemerera yuko rero hano kwishene ya CnddFdd tuzokwama tugerageza kwa ibiganiro mbere tuze turavugisha na bamwe mu ndongozi za CNL turabasangiza kugira muze muramenya ibijanye n'imyiteguro y'amatora y'ibihumbi 2027 aho igeze ese kizigenza mu nyankamugayo azitoza ivyo uzobibaza muri commentaire kandi uzishurwa canke telefone zo murazi ko naha muri ko murazibona ziriko iruhande y'ibi rero ikindi tuzobakorera ni kuzotura amakuru ariko aravugwa ubu munsi agezweho ayo makuru yose tuzoza turebasangiza murambabarira ko narimaze iminsi pe ntahari ariko nenda hari mugo sinarindi ngaha ku rubuga kubona narimaze iminsi rero ntariko ndaho ibiganiro ngaha ku Rugendo News ntabwo wabaye umutima mubi oya aha kuri CnddFdd bari kubona narimaze iminsi n'abaye ibiganiro ngaha kuri CnddFdd nkabibaha ku Rugendo News ntimuze muvuge ngo byabaye bibi kuko ibiganiro muzokwama mubironka kuri CNL inyankamugayo mubironka no ku Rugendo News genda murabe no muri video zose nkora za Urugendo News uravye hariya hejuru hariho CNL inyankamugayo Urugendo News izi shene rero ngiye no kuzikora bona inga zose zibe hamwe ndazigire ngire collaboration hariya hari ukuntu umuntu bigenza kuburyo ukanze muri profile ya Urugendo News kubera izoba ifise collaboration ni yindi twarazifatanije uzoca winjira no muri CNL inyankamugayo uhitemwo urabe ko hari ikiganiro tuzoba twashize kuri Urugendo News tutashize kuri CNL inyankamugayo nkuko ushobora uzosanga iganiro twese kuri CNL inyankamugayo tushize kuri Urugendo News
uko tuzokwama tuha ibiganiro rero ni kwa kundi twama tubikora. Hariho ubuhinga muzokoresha mu guhamagara tuzobita, hanyuma dusangize abantu ibiganiro mwebwe mwaduhaye. No kuvuga ufise ikintu ugomba kuvuga nko guterera ku kiganiro caciye ngaha canke ku kindi kiganiro, uzohamagara tukwitabe ku telefone canke urungike audio. Kumwe twuma tubikora tuyisangiza abadukurikira. Ndazi inyankamugay muri benshi, amakuru atari ku ivumbi nayo nyene, amakuru n'ibimenyetso mwamuronka ku Rugendo News naha muzoyaronka. Tuzobasangiza ya makuru abeka aravugwa hanze, avugwa aho hakurya mu buseruko bwa Kongo, avugwa mu Rwanda tuzoyabaha, tubaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, bya bihugu ya migabane hariya yose iteye imbere tuzobigira, tuzobibaha. Ibi rero nibaza ko nimba woba wari uhari witinya, ntiwitinye ko tugarutse kugira ngo tuze turabasangiza ibiganiro kenshi. Kumbure n'amahirwe yawe nawe uze userura icyumviro cawe. Ikindi nurangiriza ko nuko turanakeneye abantu bashobora gusangiza abandi bantu ivyumviro vyabo. Reka byumvikane mu miseze na igituma vuga gutya ugasanga rimwe n'imwe ntimwabyumvise. Hari igihe usanga mutadukurikira kuri Facebook. Please ntaranavuga ikintu ngomba mvuge, ngomba sobanure, ugende kuri Facebook uraba ahantu hari ishene ya Facebook page yitwa Daniel Mugisha. Please iyandikishe, genda kuri Urugendo News ziriho, iyandikishe, kora like na follow kugira uzoronka ibiganiro. Mu miseze naratanze itangazo mvuga ko dukeneye abantu bazi kumenyesha amakuru kinyamwuga. Tuza turakorana tukabereka ukuntu tuza turasangiza abantu amakuru abanyagihugu. Sinabonye abantu benshi banyandikiye, ariko mugabo nagomba nibutse, nimba wowe uhari ufise iyo ngabire canke wumva wowe bikora, twoguhugura mugabo tugakorana kugira ngo muronke namwe uburyo muza murashikiza ivyumviro vyanyu mu bisangiza abanyagihugu. Abanyagihugu mu Burundi ntibakironka amakuru. Ndasubiyemwo, ukaba uhari ufise iyo ngabire canke waravyize ukeneye akazi, nyaruka tukaguhe. Ndabakeneye abakobwa n'abahungu. Mu Burundi nta makuru abatanga. Ugiye kuraba RTNB usanga n'amatangazo yo kubika. Umuntu yanyurujwe ntibamuvuga, umuntu umwana yafashwe ku nguvu ntibamuvuga. Usanga mu gutangaza amakuru mugo baratinya, sibo ndabizi, batinya igitsure cy'ubutegetsi. Hari ibintu bavuga n'ivyo batavuga, kandi mu by'ukuri barabibona mugabo nyene babivuze nabi bacamena imitwe, baratinya. Je kubwanje nifuza ko ibintu bihera bihagarara, tukabaha amakuru yose y'ibyabaye mu Burundi. We nimba ufise amakuru ugomba gutangaza, ntutinye, nyaruka yazane ngaha tuyasangiza abantu. Ntibigikenewe ko dukoca kuri RTNB canke zimwe za Isanganiro bakontorora, zimwe zabonesha hariya zandika amatitre babanje kubabwira ngo kosora, bavuze ngo umuntu yapfuye ngo bikureko, kandi yapfuye kuba under control munsi kugira munsi mukwaha, kugira munsi bagukontorora. Iyi sheni izobaha amakuru atari kwivumbi kujya ku Rugendo News, ibahanira amakuru n'ibimenyetso. We nimba uhari ufise amakuru yazane uko ari kose tuyatangaze. Nimba ufise iyo ngabire ingo dukorane, tugira abanyamakuru benshi, turungika amakuru, dutora amakuru hirya no hino, hama turungika abantu hirya no kuyacukumbura bayabasangize. Mumbabarire reka ndike kubatindira, ariko ngarukize ngaha. Reka nshimira abantu mugiye gukora partage kino kiganiro ko haraheze iminsi tutabasangiza ibiganiro. Please ndabasavye kino kiganiro mugerageze mugisangiza abandi bantu kugira ngo bamenye yuko uyu munsi igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 isheni seneri nyankamugayo yongeye kuba active, igiye kongera gukora cane, ibaha amakuru yose nkuko muyaronka ku Rugendo News. Ndasubiyemwo, uko muyaronka ku Rugendo News niko muzoyaronka kuri seneri nyankamugayo. Ntimuce muvuga ngo kumbure ko baje ngaha
ngo bazoca ngo baheba hariya oya twaguye ibikorwa kugira ngo bamwe bazize barakurikira hariya ibiganiro ko dufata ikiganiro cyaciye hajya mu kanya mukaraba ikiganiro cy'umuntu yanyurujwe aha mukaraba ikiganiro kibibaye muri Kongo hajya mukaraba ikiganiro cy'umuntu cy'undi amakuru ya politike y'amafaranga yanyujwe ya leta amakuru mu Bwongereza ivyo byose ngomba ko turabihabaha ku mashini yose kandi nta nayo mutazobironka ivyo mu Burundi vyose tuzobibaha tuzobasangiza ibiganiro bishoboka tutibagiye ko namanda bahana amakuru ya aca ku kinyamakuru cya BBC nkazana nyuma yuko BBC heze ayabasangiza ibiro tuzobikora kandi tuzobikora cyane kandi tuzobikora kinyamwuga muzonezerwa nguko rero ndabashimiye ndabakengurukiye mwese mwarakoze ko mudukunda ndazi ko mudukunda abari mu Burundi abari hanze n'abari kure no hafi murakoze Jendwa Daniel Mugisha nimero yanje nyandikira kuri plus 358 46 58 33 uragira guteranya amajana 3 58 46 31 amajana 314 ni ngaha ku Rugendo News ni ngaha kuri CnddFdd izi shene ziravukana bye Rwanda urabona ubufise $100 baguha ibihumbi 145 by'amanyarwanda ni 150 ufise $100 baguha ibihumbi 145 ni 150 by'amanyarwanda natwe mwabonye ko baguha ibihumbi 290 ibi rero aha ni kuri marché ya leta ni kuvuga mu mabanki ni kuri ni exchange ya leta kandi ngaha niyo ugenda mu Rwanda no kuri marché noire nuko nyene bavunja aho basumbira aho badusumbiriza nuko nyene bavunja bica bituma nk'umuntu ari muhanze agombye kurungika amara mu Burundi arungika muri banki mu Burundi urungitse muri banki baguha bya bindi amajana 290 na bingahe kandi kuri marché noire bagombe amajana 760 ingahe canke bikashika n'amajana 7 niyo mpamvu twebwe mu Burundi atabona ashobora kurungika ku mafaranga muri banki ibi byose bivana nuko nta economy uburundi bwaratembagaye manamba barareka mviyo rero ngahanje kubasamaza ariko reka nkomeze ndababwira ibitari bikiya kuri nyakubahwa atavugwa mu izina Kizigenza Agathon Rwasa uyu muntu ndamukunda murabizi sibanga abantu mwese mu nkurikira murabizi ko n'amandavuga keye ndamukunda nkakunda n'umuryango wiwe abantu ndabakunda bose n'Imana irabizi kandi bavyumve kandi barabizi ko ndabakunda no bankiriki abana beza umukanyizi mwiza murabona ukuntu basa nzobe kimonge akana gafoto bari bungutse uwundi mwana kandi ndabegereze hano wari umunsi bari bungutse uwundi mwana ubu Kizigenza mu nyamugayo murabona ko afise abana baharure mumenye yuko president wanyu afise abana bangahe ni abakobwa 4 n'abahungu 3 n'abakobwa 4 muravyumva abahungu 3 n'abakobwa 4 ntihenze no bateruye imengano mu muhungu ye 3 n'abakobwa 4 murabibona yuko mu misiza iruhande yo gukunda Kizigenza mu nyamugayo ushana kumugendera data hanyuma tukanashingirana rega byose birakunda none ko urugero rwo numva n'abarugenda mu bavuga ati ni urugo rwiza cyane gose ntiboraba buriya rero nisasiriva ku cyuma nimba se na nyina ari beza kubera iki nawe utogenda ukamugora rugo hanyuma ukahakura ntumbaze reka twibandandirize sicyo cyanzinduye nako ndabwira ivyiza n'ubunyankamugayo ubu nararibonye bwa Kizigenza Agathon Rwasa nyuma yaho hirya y'ejo haheze yakiriwe nk'umwami w'ibashye indege abantu baravuga ati none uwo ni wa wundi babuza kwitoza ni wa wundi ejo wundi bakuye amatora abanyagihugu basidutse nk'uko nta n'umuntu n'umwe bari bararitse sinzi ukuntu babwiranye nimba hari nka groupe yaguyemo ka message abantu barashwa baduka mfite basingize gahemwe subira murabe karabereke
ngizi vraiment nigitangaza na jewe nagwe mu gahundwe navuga ati uyu ni inde nikizigenza Agathon Rwasa bakiriye gutya naromiwe nguyu ndabiri ngene bamwakiriye n'ukuri. Hanyuma reka nje nabwira kandi kantu murazi banze murabe mundabiri ngene bamwakiriye kumugwa munda kumuramutsa bacafata agafoto abashinga amateka abanyagihugu atari abashinga amateka murabibona bano bashinga amateka batahemutse umutambukanyi wiwe n'abana biwe imbere y'indege bacaburira imodokari bacaberekeza muhira aho asanzwe aba ku kirimba kwa nyakubahwa. Inshuti zanje rero reka numve nce make ariko ndekeze no ku musozo. Mw'iyi minsi kuko murazi ko navyemeye yuko nzoza ndabaha ibiganiro kubijanye na nyakubahwa kizigenza mu nyamugayo umushinga w'iteka Agathon Rwasa. Nkaba namaze iminsi ntaha ibiganiro rero ngiye kugaruka nzi ibiganiro ku bijanye n'umugambwe senere ariko si ivyo gusa mu Burundi rutonde mfise ngomba kuza ndabashikizamo ibiganiro nkuko abadukurikira mwabidusavye mwatubwiye muti hari gihe usanga mwashize ikiganiro kuri channel ya Urugendo News tukaba turi ku kazi cyane cyane abari muri Amerika nabo babimbariye ati ni byiza ko mwaza mushira n'ahandi kumbure ati kuko hari gihe usanga umuntu yarakoze sabone hamwe handi atahakoze. Uyu munsi nagwana bemerera yuko rero hano kwishene ya CnddFdd tuzokwama tugerageza kwa ibiganiro mbere tuze turavugisha na bamwe mu ndongozi za CNL turabasangiza kugira muze muramenya ibijanye n'imyiteguro y'amatora y'ibihumbi 2027 aho igeze. Ese kizigenza mu nyankamugayo azitoza? Ivyo uzobibaza muri commentaire kandi uzishurwa canke telefone zo murazi ko naha muri ko murazibona ziriko. Iruhande y'ibi rero ikindi tuzobakorera ni kuzotura amakuru ariko aravugwa ubu munsi agezweho. Ayo makuru yose tuzoza turebasangiza. Murambabarira ko narimaze iminsi pe ntahari ariko nari ndahari mugo sinarindi ngaha ku rubuga kubona narimaze iminsi rero ntariko ndaho ibiganiro ngaha ku Rugendo News ntabwo wabaye umutima mubi oya aha kuri CnddFdd bari kubona narimaze iminsi nabaye ibiganiro ngaha kuri CnddFdd nkabibaha ku Rugendo News ntimuze muvuge ngo byabaye bibi kuko ibiganiro muzokwama mubironka kuri CNL inyankamugayo mubironka no ku Rugendo News. Genda murabe no muri video zose nkora za Urugendo News uravye hariya hejuru hariho CNL inyankamugayo Urugendo News. Izi shene rero ngiye no kuzikora bona inga zose zibe hamwe ndazigire ngire collaboration hariya hari ukuntu umuntu bigenza kuburyo ukanze muri profile ya Urugendo News kubera izoba ifise collaboration ni yindi twarazifatanije uzoca winjira no muri CNL inyankamugayo uhitemwo urabe ko hari ikiganiro tuzoba twashize kuri Urugendo News tutashize kuri CNL inyankamugayo nkuko ushobora uzosanga iganiro twese kuri CNL inyankamugayo tushize kuri Urugendo News. Uko tuzokwama tuha ibiganiro rero ni kwa kundi twama tubikora hariho ubuhinga muzokoresha mu guhamagara tuzobita hanyuma dusangize abantu ibiganiro mwebwe mwaduhaye no kuvuga ufise ikintu ugomba kuvuga nko guterera ku kiganiro caciye ngaha canke ku kindi kiganiro uzohamagara tukwitabe ku telefone canke urungike audio kumwe twuma tubikora tuyisangiza abadukurikira. Ndazi nyankamugayo muri benshi amakuru atari ku ivumbi nayo nyene amakuru n'ibimenyetso mwamuronka ku Rugendo News naha muzoyaronka tuzobasangiza ya makuru abeka aravugwa hanze avugwa aho hakurya mu buseruko bwa Kongo avugwa mu Rwanda tuzoyabaha tubaha muri leta zunze ubumwe za Amerika bya bihugu y'amigabane hariya yose iteye imbere tuzobibaha. Ibi rero nibaza ko nimba waba wari uhari witinya ntiwitinye ko tugarutse kugira ngo tuze turabasangiza ibiganiro kenshi kumbure n'amahirwe yawe nawe
uze userura icumviro cawe. Ikindi nurangiriza ko nuko turanakeneye abantu bashobora gusangiza abandi bantu ivyumviro vyabo. Reka byumvikane mu miseze na igituma vuga gutya wasanga rimwe n'imwe ntimwabyumvise, hari igihe usanga mutadukurikira kuri Facebook. Please ntaranavuga ikintu ngomba mvuge ngomba sobanure, ugende kuri Facebook uraba ahantu hari ishene ya Facebook page yitwa Daniel Mugisha. Please iyandikishe, genda kuri Urugendo News ziriho iyandikishe, kora like na follow kugira uzoronka ibiganiro. Mu miseze naratanze itangazo mvuga ko dukeneye abantu bazi kumenyesha amakuru kinyamwuga, tuza turakorana tukabereka ukuntu tuza turasangiza abantu amakuru abanyagihugu. Sinabonye abantu benshi banyandikiye, ariko mugabo nagomba nibutse nimba wowe uhari ufise iyo ngabire canke wumva wowe bikora, twoguhugura mugabo tugakorana kugira ngo muronke namwe uburyo muza murashikiza ivyumviro vyanyu mu bisangiza abanyagihugu. Abanyagihugu mu Burundi ntibakironka amakuru. Ndasubiyemwo, ukaba uhari ufise iyo ngabire canke waravyize ukeneye akazi, nyaruka tukaguhe. Ndabakeneye abakobwa n'abahungu. Mu Burundi nta makuru batanga. Ugiye kuraba RTNB usanga n'amatangazo yo kubika. Umuntu yanyurujwe ntibamuvuga, umwana yafashwe ku nguvu ntibamuvuga. Usanga mu gutangaza amakuru ubwo baratinya, sibo ndabizi, batinya igitsure cy'ubutegetsi. Hari ibintu bavuga n'ivyo batavuga, kandi mu by'ukuri barabibona mugabo nyene babivuze nabi baca bamena imitwe, baratinya. Je kubwanje nifuza ko ibintu bihera bihagarara, tukabaha amakuru yose y'ibyabaye mu Burundi. We nimba ufise amakuru ugomba gutangaza, ntutinye, nyaruka yazane ngaha tuyasangiza abantu. Ntibigikenewe ko dukoca kuri RTNB canke zimwe za Isanganiro bakontorora, zimwe zabonesha hariya zandika amatitre babanje kubabwira ngo kosora, bavuze ngo umuntu yapfuye ngo bikureko, kandi yapfuye kuba under control kugira munsi mukwaha, kugira munsi bagukontorora. Iyi sheni izobaha amakuru atari kwivumbi kujya ku Rugendo News, ibahanira amakuru n'ibimenyetso. We nimba uhari ufise amakuru yazane uko ari kose tuyatangaze. Nimba ufise iyo ngabire ingo dukorane, tugira abanyamakuru benshi, turungika amakuru, dutora amakuru hirya no hino, hama turungika abantu hirya no kuyacukumbura bayabasangize. Mumbabarire reka ndike kubatindira, ariko ngarukize ngaha. Reka nshimira abantu mugiye gukora partage kino kiganiro ko haraheze iminsi tutabasangiza ibiganiro. Please ndabasavye kino kiganiro mugerageze mugisangiza abandi bantu kugira ngo bamenye yuko uyu munsi igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 isheni ry'inyankamugayo yongeye kuba active, igiye kongera gukora cane, ibaha amakuru yose nkuko muyaronka ku Rugendo News. Ndasubiyemwo, uko muyaronka ku Rugendo News niko muzoyaronka kuri CnddFdd. Ntimuce muvuga ngo kumbure ko baje ngaha ngo bazoca ngo baheba hariya. Oya, twaguye ibikorwa kugira ngo bamwe bazize barakurikira hariya ibiganiro ko dufata ikiganiro cyaciye hajya mu kanya mukaraba ikiganiro cy'umuntu yanyurujwe, mukaronka ikiganiro kibibaye muri Kongo, hajya mukaronka ikiganiro cy'umuntu cy'undi, amakuru ya politike, y'amafaranga yanyurujwe ya leta, amakuru mu Bwongereza. Ivyo byose ngomba ko turabihabaha ku mashini yose, kandi nta nayo mutazobironka. Ivyo mu Burundi byose tuzobibaha, tuzobasangiza ibiganiro bishoboka. Tutibagiye ko namanda bahana amakuru ya aca ku kinyamakuru cya BBC nkazana nyuma yuko BBC heze nk'abasangiza. Ibiro tuzobikora kandi tuzobikora cyane, kandi tuzobikora kinyamwuga, muzonezerwa. Nguko rero ndabashimiye, ndabakengurukiye mwese, mwarakoze ko mudukunda. Ndazi ko mudukunda, abari mu Burundi, abari hanze, n'abari kure no hafi. Murakoze. Jendwa Daniel Mugisha, nimero yanje nyandikira kuri +358
46 58 Rwasa 14 uragira guteranya amajana 3 58 41 amajana 314 ni ngaha ku Rugendo News, ni ngaha kuri CnddFdd Nyankamugayo. Izi shene ziravukana. Bye.